Divine Revelation TV. Pastor CHARITE. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Imana nihabwe icubahiro, ndongeye kugusuhuza, ndakuramutsa mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Ndagushimira cyane ko ukunda kunkurikirana uyu munsi, kandi nongeye kuza nkuzaniye ubundi butumwa. Hari ibintu byinshi cyane abantu benshi batazi, nanje nkaba nafashe ingingo yo kwamanza ndakwigisha kugira ngo utahure bimwe bimwe mufitazi muri Bibiliya. Hariho ibibazo byinshi naronse kuva aho ntanguriye gushira ubutumwa kuri YouTube. Abantu benshi barambwira bati twebwe turasenga ntitwishyurwa, turaja mu masengesho, abantu baradusengera ariko ntitubona inyungu y'amasengesho. Uyu munsi naje kuguha kukubwira no kwereka ingene ukwiye gusenga kugira ngo wishyurwe. Amasengesho yawe so kuvuga yuko utazi gusenga, apana, ahubwo inzira usengamo niyo ushobora kubusenga nabi. Ngiye kukwereka uno munsi ndagusaba kugira ngo nkurikirane ubone urutonde rw'Imana n'icyo Imana ishaka kugira ngo iyo uri kurasenga ushobore kwishyurwa. Nimba ugiye gusengerwa ninda kwiye kugusengera, so umuntu wari we wese ukwiye kugenda ngo gusengera cyangwa kurambika kwibiganza, apana. Hariho abantu Imana turanje bagushe kwibiganza, kandi nabo hariho amategeko bagomba kugenderako. Uno munsi rero nje kukwigisha umutwe w'ijambo uyu munsi ivuga ngo amasengesho Imana yishura na yahe. Ivyo bizigwe yuko wewe uri kurankurikirana amasengesho yose usenga ngo kusenga Imana, Imana yishura. No munsi rero ndaguhamagara kugira ngo nkurikire umenye amasengesho Imana yishura na yahe. Tugende tujanye dusome mu gitabo ca Yakobo 4:3. Ndagusaba nimba ufise urupapuro wandike kugira ngo uze gusubira mu kwisomera umaze kuva ku murongo cyangwa umaze guheza kunkurikira, kugira ngo utahure yuko ivyo wahora ukora no kuhora ubikora, nimba wahora ubikora nabi utangure kubihindura ubikore neza kugira ngo Imana ikwishure nawe uhezagirwe ukirwara uje ku bindi bigero nk'abandi. Yakobo 4:3 haravuga ngo murasaba ariko ntimuhabwa kuko musaba nabi kugira mu vyononere mu bibahimbara. Iyo umaze kubona usenga ntiwishyurwe, warasengewe ntiwishura, ni raba neza intumbero yawe ituma usengerwa niyihe. Kuko birira tubwiye yuko dusenga murasenga ntimuhabwa kuko musaba nabi. Urashobora gusenga kugira ngo uvyonore mu biba guhimbara, urasenga kugira ngo wereka abantu yuko umuntu ukomeye, aho ushobora guhezagirwa. Bibiliya tubwiye yuko ingingo ya mbere kugira ngo usenge wishyurwe ari ugusenga neza, gusaba neza, ntusabe nabi. Ntusabe urondera ibintu byo kononera mu biguhimbara, aho gusabe urondera ibintu byo guhesha Imana icyubahiro. Icyo ni cyambere. Rero usomye muri Bibiliya Hosea 4:6 baravuga ngo abantu banje bararanduwe kukubura ubwenge. Abantu b'Imana ni Imana ariko iravuga yo nyene bararanduwe, abantu benshi barazimiye kubera kubura ubwenge no kubura icyo twita connaissance canke knowledge, ukumenya no gutahura. Iyo udafise gutahura mu rugendo rwo mu ijuru, ibintu byinshi urabikora bikanka bikagoma bikujana hariya na hariya. Ariko uyu munsi shimira Imana ko Imana yanzanye kugira ndakumenyeshe ubugombe bw'Imana kugira ngo iyo usenze wo ushobore kuronka. Rero ikintu cyambere kugira ngo ushobore kuronka nakubwiye yuko ari gutahura gusenga, ukamenya ubugombe bw'Imana, ukamenya ukwiye gusaba gute. Ntusenge urondera ibintu byo kunezereza gusa, ariko usenge urondera ibintu kugira ngo bikoretse Imana ihabwe icyubahiro. Muri Matayo 22:29 haravuga ngo Yesu arabishura ati mwarazimiye kuko mutazi ivyanditswe n'ubushobozi bw'Imana. Iyo umaze kubutazi ivyanditswe udatahura Bibiliya, udatahura ijambo ry'Imana, uba warazimiye. Uyu umaze kubutazi ubushobozi bw'Imana, maze imisi abantu benshi numva abantu benshi bidoga bavuga ngo yaye ngo none ngo ibitangaza ngo biracakoreka. Wewe ntiwasomye Bibiliya ukabona yuko Yesu yazuye na Lazaro mu bapfuye, kandi akabwira abigishwa yuko ivyo yakoze ari bike, twigazo turunkira mpuye mu Imana ari wazoduha ubushobozi bwo gukora n'ibiruta ivyo. Nukuvuga uyu munsi wakoze b'Imana natwe turafise ubwo bushobozi. Imana yarasize ubwo bushobozi bwo gukora ibisumba n'ivyo Yesu yakoze mu kwizera, kuko Imana yaravuze iti muzokora n'ibisumba ivyo. Ntushobora gutangura gukekeranya ingufu z'Imana, gutekeranya ko Imana ishoboye. Umaze kuvukekeranya ko Imana ishoboye, basi wewe uba warazimiye. Cyo tumubona Bibiliya ivuga muri Matayo 22:49 ati Yesu wenyene niwe yabishuye, arababwira ati mwarazimiye kuko mutazi ivyanditswe, mutazi n'ubushobozi bw'Imana. Iyo ushobora kubuhakana yuko Imana ifise ubushobozi, uba warazimiye. Mbega niki Imana idashoboye? Ko Imana ariyo yaremye ibintu byose, ariyo yaremye ijuru n'isi, ariyo yaremye ibona byose, Shetani yakwiheho ubushobozi bwo gukora ibintu gusumba Imana. Ugomba kumenya uyu munsi yuko Imana ari ishoboye byose.
iyo umaze kubuhakana ubushobozi bw'Imana, power puissance doji, umaze kubuhakana ubushobozi bw'Imana uwa waramaze kuzimira. Ndagomba kukubwira kandi aya majambo yanditse muri Yohana wa mbere 5:14 Bibiliya avuga ngo kandi ko tuzi yuko yumva ico dusavye cyose bitumesha yuko duhawe ivyo tuyisavye. Yohana wa mbere 5:14 ati kuko tuzi yuko yumva ico dusavye cyose. Iyo uri kurasenga ikintu cya mbere ugomba kumenya yuko Imana yumva ico isavye cyose, ugakuraho gukekeranya. Abantu benshi barambaje ibibazo, twe turasenga ntitwishirwa turagera gute. Mugomba kunkurikira. Iyo ugomba uri kurasenga ugomba kumenya yuko Imana yumva. Imana amatwi yayo ntabwo arese kumva canke ngo ari mato canke ngo areke kumva ivyo tusenga. Rero Bibiliya atubwira muri Yohana wa mbere 5:14 kuko tuzi yuko yumva icyo tusabye cyose bitumenyesha yuko duhawe ivyo dusavye. Wamaze kumenya yuko ugiye gusenga Imana yumva ivyo yisavye, basi izere yuko wabironse. Ibaze kurankurikira. Reka rero ubukurikira ndakubwire ibisabwa kugira wishugwe iyo usenga. Ndibaza yuko nimba uri kurankurikira wandika, urashobora kwandika nibiki bisabwa kugira ngo wishure iyo usenga. Iyo usenga kugira ngo Imana ikwishura ikintu cya mbere ukwiye kuba ufise ukwizera gukwiye. Hari abantu barafise ukwizera. Hari abantu bafise ukwizera bakisenga bakekeranya, avuye gusenga akaja ku mupfumu, avuye gusenga akaja genda ridoga, ngo sinzi ikizovamwo, avuye gusenga akagumana kudidiganya mu mutima, ivyo Imana ntibikunda. Yakobo wa mbere, Yakobo igice cya mbere dusoma umurongo wa 3 n'uw'indwi haravuga ngo ariko asabe yizeye ataco akekeranya, kuko ukekeranya ameze nk'umupfunda wo mu kiyaga utwagwa n'umuyaga usimbagurika. Iyo usenga Bibiliya iravuga ngo ariko usabe ataco ukekeranya. Iyo ugiye gusaba Imana ikintu ugenda udatekeranya. Iyo ufise gukekeranya ngo bimera nk'umupfunda utwagwa usimbagurika, bimera nka kujya kumifunda yo mu kiyaga, bimera nk'umuyaga. Iyo uja gusenga ukekeranya utafise kwizera gukwiye, bimera nk'umuyaga Imana ashobora kuvyumva. Umurongo kurikira avuga ngo uwo muntu asenga akekeranya, Bibiliya avuga ngo uyo muntu yoye kwiyumvira ko hari ico azohabwa n'umwami Imana. Iyo niyo ngorana abakristo benshi dufise ituma dusenga ntituronke. Kuko iyo ugiye gusenga usenga ukekeranya. Bibiliya nayo iravuga ngo iyo usenga ukekeranya bimera nk'umupfunda wo mu kiyaga utwagwa n'umuyaga usimbagurika. No kuvuga iyo usenga ukekeranya bimera nk'umupfunda. Imana umurongo kurikira avuga ngo uwo muntu yoye kwiyumvira ko hari ico azohabwa n'umwami Imana. Rero maje kuja gusenga ntiwikengera ukuri kose, ntuvuge ngo Jesse ndi umupaseri, ngo Jesse ndi umudiyakoni, ngo Jesse ndi umuki. Ukuri kose n'Imana yakuremye. Iyo ugiye gusenga ni wiyemere, ugira ukwiyemera kandi ugira ukwizera uvuga uti jewe nasenze ndarindira Imana izokora. Urayiko Imana izobikora. Kuko Imana itegeza gushitsa amasezerano yadusezeraniye. Iyo usenga rero ugira ukwizera ukwiye. Mariko 6 tuje mu kindi gitabo kikwereka yuko ukwiye gusenga ufise ukwizera ukwiye. Mariko 6 umurongo wa 5-6 Bibiliya avuga ngo maze ntiyashobora gukorerayo igitangaza na kimwe atari abagwaye bake yarambitse kwibiganza akabakiza. Uyo ni Yesu. Ntiyashoboye gukorera igitanda na kimwe. Aha anye Yesu yari ahantu yavukiye. Aho hari gusomya aravuga yuko yatangaye sana kuko abantu baranse kumwizera. Bibiliya iravuga ngo maze ntiyashobora gukora ibitangaza na kimwe atari abagwaye bake yarambitse ko ibiganza akabakiza. Umurongo wa 6 turavuga ngo atangaza no kutizera kwabo. Nukuvuga na Yesu nubwo mwohura n'uyu munsi udafise kwizera ntashobora gukiza. Nubwo muhura na Yesu n'uyu munsi utizeye ko ashoboye ntashobora kuguha igitangazo ushaka, ntashobora kuguha umugabo, ntashobora kuguha umugore. Ikugira ngo ronke ivyo bintu byose bisaba ko wizera. Abantu benshi tubuze kwizera naco gituma ivyo dukora byose bidatera imbere. Uyu munsi ufata ingingo yo kugira ukwizera kugira ngo ibyo ushaka byose bishoboke. Yesu urabona yuko yatangajwe no kumwene batagize ukwizera kugeza naho ngo yaciye abasengera abantu bake cyane abarambika kwibiganza. Burya ni ufise kwizera gukwiye nturinda gusanga umuntu akora kwibiganza kugira ngo uronke igitangaza. Nubwo ngomba ningaha anye kuri televiziyo noshaka gusengera ukagira igitangaza cyawe kubera wamaze kwizera. Kandi azi nimba kurankurikira ufise uko kwizera muri wewe ivyo ubona nk'imisozi imbere yawe bizotarangura bihinduka kuko ndiko ndakwigisha kwizera. Kwizera ntibisabwa ngo nirinde kuba turi kumwe apana. Urabona Yesu yarinze kurambika kwibiganza
kugira ngo abakize kubera babuze ukwizera. Umurongo wa 3 aravuga ngo yatangajwe n'ingene babuze ukwizera, yatangajwe no kutizera kwabo. None hari umuntu uri kurabibaza ati none ga mukozi w'Imana noshobora kuronka gute ukwizera? Ukwizera cyo twita imani mu Giswahili. Kwizera woronka gute ukwizera? Kuko ukwizera ni nk'igitoro mu buzima bw'umukristo. Urabona imodoka ntishobora gutemba itagira igitoro, itagira petrole cyangwa itagira mazutu, imbingo mazutu. Rero nawe uri umukristo utagira ukwizera ni nk'imodoka itagira igitoro. Ntushobora gutemba, ntushobora kuja aho kugira aho uja, kuko Biblia ivuga ngo bila imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Udafise ukwizera ntushobora guhimbara Imana. Imana yo ntushobora kuyihimbara udafise ukwizera. None uribaza tushobora kuronka ukwizera gute? Turasoma mu Waroma 10, Abaroma 10 tureko mu 13 tugeze mu 17 turabe ingene umuntu ashobora kuronka ukwizera. Mu 13 turavuga ngo kuko umuntu wese azokwambaza izina ry'Uhoraho azokizwa. Etape ya mbere uwanze kwambaza izina ry'Uhoraho uzogirane uzokizwa. Ariko mu 14 hari kibazo havuga ngo none bazokwambaza gute uyo batarizera? Kugira ngo wambaze Imana etape ya mbere ubanza kumwizera. Kandi harakurikira ikindi kibazo haravuga ngo kandi bazokwizera gute uyo batarumva? Urumva hariho kwambaza Imana, harakurikira kandi ntushobora kwambaza umuntu utarizera, kandi ntushobora kwambaza utarumva. Ikibazo gikurikira kiravuga ngo kandi bazokumva gute atawa basiguriye ivyiwe? Wewe uri kuranyumviza umunsi ufise amahirwe, kuko ndiko ndagusigurira ivyo Uhoraho, ndiko ndagusigurira ibikorwa vy'Imana, ndiko ndagusigurira inzira ushobora kuronka mu kwizera. Wewe ufise amahirwe. Hariho abantu badashobora kwizera, badashobora kwambaza Imana kuko ata muntu numwe yabasiguriye ivy'Imana, ata muntu numwe yababwiye ivya Yesu. Hariho ibihugu vyinshi no kuri isi n'uyu munsi batatahura ko Yesu yaje. Hariho nabandi ngo bakimurindiriye yuko azoza, ngo Messi azoza, batarizera yuko yaje. Wewe rero ufise amahirwe kuko ndiko ndagusigurira ivyo Yesu, kuko yamaze kuza no kudukiza kandi akadupfira ku musaraba kugira ngo tubohogwe ivyaha, kandi ubutunzi bwose twifuza ni zahabu bikaba biri ku birenge vya Yesu Kristo. Rero nk'abakristo tugomba kubikuraho kugira ngo tubihindure mu amasengesho y'ukwizera, amasengesho aherekeje no kwizera kw'inkomezi kugira ngo bishobore kuba ivyacu. Nkuko nabibabwiye mu video iheruka, nta mugororoza kwe gusegerereza. Umukozi w'Imana wese agomba kuba afise ivyafungura, ivyaha abana biwe, nkuko Dawidi yavuze mu gitabo ca Zaburi yuko kuva akiri umwana muto atigeze kubona umugororotsi yahebwe canke abana biwe arabo gusegereza imikate mwibarabara. Uko nukuri n'amajambo y'Imana. Rero abakristo twishwe n'ubukene, tubuze do dukeneye kubera ko tubura kwizera, twishwe no gukekeranya aje twita amashaka mu Kiswahili. Kitu ambacho kimetuharibia, tuko na mashaka. Hatuna imani ya kutosha. Unapoenda kuomba hauwezi kuwa na imani ya kwamba umepokea kile unachokitaka. Unaenda ukiwa na mashaka, unaenda kwa maombi leo, kesho kwa mganga, kesho unatumia sijui madawa gani, kesho sijui uko wapi, sasa huwezi pokea. Biblia itwigisha kwizera, kugira ngo dushobore kwizera dusenge tutakekeranya. Mu kuronka kwizera rero Biblia iratubwiye ngo kuko umuntu wese azokwambaza izina ry'Uhoraho azokizwa. Mu 14 none bazokwambaza gute uyo batarizera? Ntushobora kwambaza Uhoraho utaramwizera. Kandi bazokwizera gute uwo batarumva? Ntushobora kandi kwizera Uhoraho utaramwumva. Kandi bazokumva gute atawasiguriye ivyiwe? Umurongo ukurikira aravuga ngo kandi bazosigura gute ivyiwe batatumwe? Nkuko handitswe ngo ngwewe kuntu ibirenge bizanye ubutumwa bwiza ari vyiza. Ni kuvuga ibirenge bizanye ubutumwa bwiza ni vyiza. Kuko ubutumwa bwiza bushikire ku abantu baronka kwizera. Bataronse umuntu abwira ubutumwa bwiza ntibashobora kwizera. Nanje Imana yangira ibintu kugira ngo nze kuri wewe. Imana yakuzanye ngaha kuri YouTube kugira ngo ushobore kuronka ukwizera, utahure inzira z'Imana. No kuvuga ibirenge vyiza nizo bizana ubutumwa bwiza, kuko bavyatumwe n'Uhoraho. Umurongo ukurikira avuga ngo nuko ukwemera, ukwizera niko kwitwa ukwemera, kuva kukumva no kumva kuzanwa n'ijambo rya Kristo. Imani huja kwa kusikia na kusikia neno la Mungu. Ukwizera ukuronka iyo uri kurumviriza ijambo ry'Imana. Kandi si kumviriza gusa, no kumviriza ijambo ry'Imana
ijambo ry'Imana risigurwa nande numwe Imana yatumye nkuko umuntu uvuga ngo bazokumva gute atawatumwe canke uwatumye azosigura gute ivy'Imana ata Imana yonyine itamutumye. Nukuvuga nyimba ndiko ndakubwira aya majambo uyu munsi Imana yakubwiye amahirwe nanje yampaye akakaje kugira ngo ndagusigurire ivy'uhoraho, kugira ngo ushobore kuduza urugero rwa gukwizera, kugira ngo ivyo ukeneye ushobore kubironka. Ukwizera je ndakubwira yuko ni nka machine, ni nk'imashini ishobora gukonvertisa ivyo dushikeneye kuva ku Mana bize mu isi iboneka. Gukonvertisa ni nk'ukurya twavuga nka mikashi ubu ufise y'amafaranga mugabo akari mu electronique ugaje ukoresha aja kugira ngo ushobore gukura ya mafaranga ari mu electronique ushobore kuyashira mu liquide. Ukwizera ni nkuko no bikusigurira. Ukwizera niko gutuma ukura ibintu mu isi y'impwemu vyari ivyawe ukabihindura bikaza mu isi tubona. Ibintu biri invisible ukabizana bikaba visible. Ibintu biri muri mu isi y'impwemu ukabishira mu isi tubona. Nimba ni imodoka wari uyifise mu buryo bw'impwemu ugasenga ukoresheje ukwizera ukayibona nk'ibishobora gutemberamo. Rero ni mwaye yo gukonvertisa, n'uburyo bwo gukonvertisa bijya bintu ukeneye ukabihindura kugira ngo ushobore kuba ivyawe. Udafise ukwizera ntushobora gukonvertisa na kimwe kuva ku Mana ngo kize kuri wewe. Nimba ninzu ushaka ugomba gusenga amasengesho yo kwizera. Nimba n'umugabo ushaka ugomba kugira amasengesho yo kwizera. Nimba n'umugore mwiza ushaka ugomba kugira amasengesho yo kwizera. Ubutunzi ukeneye bwose ushobora kuburonka mugabo amasengesho yo kwizera. Ngo birire tubwite iyo usenga ukekeranya cyangwa ugasenga ubangikanije bisa nkuko ari imipfunda yo mu kiyaga kubitwa n'umuyaga ikaja hirya no hino. Kandi umuntu nk'uyu asenga gutyo nkuko biri yavuze mu gitabo cya Yakobo nkuko nabasomye gaho haruguru, umuntu asenga gutyo ntiyizere uko hari ico azohabwa n'umwami Imana. Dusome kandi mu Bikorinto ba kabiri igice c'icumi na 15. Bibiliya avuga ngo nitwirata ibirenze urugero, nitwirata ivyo abandi bakoze, ariko twizige yuko ukwizera kwanyu ni kwakura tuzoshigwa hejuru ku bwanyu. Wewe uri kuranyumviriza sinaje ngaha kwirata ivyo maze gukora cyane abandi bakoze, ariko naje kukwigisha kugira ukwizera kugira ngo wewe ukwizera kwa ni kwakura ukwizera kushobora guhimbara Imana. Imana imaze kuguhezagira nanje nzogira umuhezagiro no kuronka igitsibo ku bwawe. Nico gituma Imana yatanze ingabire zitandukanye nkuko ofisi zitanu za mpwemu zimeze. Imana ishiraho abarimu, Imana ishiraho abapasteri, Imana ishiraho abavuga butumwa batandukanye, Imana ishiraho aba apostles intumwa, Imana ishiraho abahanuzi prophets. Izo ofisi zitanu n'abapasteri aribo twita bungere b'amashengero. Izo ofisi zitanu zose mpwemu yarazishizeho kugira ngo abantu dushobore kwerekezanya mu bintu by'Imana. Twese ntitunganya mu bintu by'impwemu, ibintu by'impwemu twese ntitungana. Hari haba ab'Imana yasize hejuru imbere y'abandi, hari haba Imana yahaye ingabire zo gukora ibitangaza, hari Imana yahaye ingabire zo gusengera abagwaye, hari haba Imana yahaye ingabire zo guhanura, hari haba Imana yahaye ingabire zitandukanye. Ariko zose kugira ngo zikore mu mubiri wa Kristo, turi umubiri umwe mu rushengero rwa Kristo kugira ngo Imana ihabwe icyubahiro. Rero iyo ugomba gusenga ndiko turavugana ku kijanye n'icyo amasengesho Imana yishura na yahe. Natanga ndakubwira ko atari amasengesho yose Imana yishura. Ndiko ndakwereka kugira ngo wishurwe amasengesho yawe imyifato canke caractère ushobora kuba ufise canke caractéristiques z'umuntu yishurwa n'amasengesho. So umuntu wari wese aza gusenga aja mu rusengero mwami nkuko birivuga ngo umuntu wese amvumbereza mwami azobona ubwiza bw'Imana. No mwisi si umuntu wese ahamagara ngo mwami ivyo asenze vyishurwa. Hariho caractéristiques zikenewe kugira ngo ushobore kwishurwa n'Imana. Ugomba kuba ufise ukwizera kandi ukwizera gukwiye. Ugomba kubusenga udakekeranya cyangwa utabangikanije. Kandi iyindi etape ikurikira ugomba kuba wirinda icyaha. Ushobora kuva kwiba impene y'umubanyi nko y'umubanyi ukajuza gusenga ngo Imana izokwishura. Ushobora kubura umwicanyi, niwe wishe umubanyi, niwe upanga kwicurya urumurozi, hamukaje ugomba kuza kwishura ngo Imana izokwishura. Cyo tuma n'abanyabanje bavuga ngo
ngo imisi igisuma milibongine ngo umusuma aja kwiba ngo asenze ngo Imana ngo mufashe oya Imana ishobora kumva amasengesho y'umunyabyaha nyimbura umurozi ugiye kuroga ukagenda ukabimvira ngo ntibaza kugufata ugiye gukinda ngo wambaza Imana ngo Yesu we Yesu aho ntahari Imana yumvira amasengesho y'umugororotsi rero wamaze kufisa kwizera gukwiye etape ya kabiri ugomba kugira no kwirinda icyaha Yakobo 5:16 aravuga ngo mwaturanire ibyaha byanyu musengeranire kugira ngo mukire indwara urumva umaze kwatura ibyaha nje gukira indwara utaratura ibyaha umba mwaturanire ibyaha byanyu hama muje kwatura muca musengeranira kugira ngo mukire indwara umurongo kurikira avuga ngo ugusaba ko umugororotsi kugira ikimazi kuri vyishi mu gikorwa cyako ugusaba ko umugororotsi kugira ikimazi no kuvuga kugira ikimazi abantu batataho kirundi neza no kuvuga ugusaba ko umugororotsi kugira akamaro cyane kuri effective kurafise impact ugusaba ko umugororotsi kugira ikimazi muri vyishi mu gikorwa cyako iyo usengera umunyabyaha urumva amasengesho yawe ugusenga kwawe nta kimazi kugira muramuvyumva yuko ngo ni nk'indiro mu matwi y'Imana Yohana 9:31 Bibiliya avuga ngo turazi ko Imana itumviriza abanyabyaha ariko uyubaha agakora ivyigomba uyo niwe yumviriza nimbuze kudakora ivy'Imana igomba kandi nta muntu umwe karanyumvira atazi ivy'Imana igomba burya abantu benshi turiyorobeka mugabo tubatuzi ivy'Imana igomba ikintu cyose uri kuragikora umaze kufisa impwemu y'Imana urumva icyo uri kubwira ngo ariko uyu muntu ugomba kumugirira nawe umuntu ugomba kumugirira nawe ukabanda ukabigira ukabona umuntu ukamugirira ishari ukipfu ukabona no kuyofuma apfa mbere ukanabikora ukamwica ukiyumvira ngo ndoza gusaba imbabazi mu gihe uri mwizo nzirambi Bibiliya iravuga ngo turazi ko Imana itumviriza abanyabyaha ariko uyubaha agakora ivyigomba uyo niwe yumviriza Yohana 9:31 nimba udakora ivy'Imana igomba ntishobora kukumviriza nimba wumvise umusonga mu rubavu gatangura guhamagara ngo Yesu 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 mugabo udakora ivy'Imana igomba ntishobora kukumviriza nimba wumvise umutwe uri kurakurya gatangura guhamagara Imana udakora ivy'Imana igomba ntishobora kukumviriza cyo gituma umuganga waje tuvuga ngo amasengesho y'umugororotsi afise ikimazi maombi ya mwenye haki yanafaa na yana nguvu amasengesho y'umugororotsi afise ikimazi kandi agira akamaro mu gihe cyayo ikintu cyambere ukeneye kugira ngo amasengesho yishuke nakubwiye ukeneye ukwizera gukwiye icaka ndakubwiye ukeneye kwirinda ibyaha icya gatatu ari naco cyanyuma ukeneye kugira ngo amasengesho yishugwe naje kubwira kuno munsi ukeneye kufise mpwemu yera abantu benshi barakengera kurongorwa na mpwemu gufita mpwemu yera mu buzima bwabo no kugira umubatizo wa mpwemu yera ubukurikira ndoza kubabwira ibijanye n'umubatizo hari abantu benshi bigira bakinjira mu mazi canke bakabasesa kwa tuzi dukeye ku mutwe bakiyumvira ngo barose mpwemu yera ngo bahejeje ivyo byose umaze kubigira umaze kubatizwa ko ariko kose ubatizwa mu ruzendo rwawe ukeneye kurondera kufita mpwemu yera udavise umubatizo wa mpwemu yera ntacyo ushobora gushikako mu rugendo rwa mwijuru mpwemu yera niwe mufasha Yesu yaturungikiye kugira ngo aturongore ni nawe anadusengera reka ndagusomere Bibiliya wumva udavise mpwemu yera kowe kutaza ubugombe bw'Imana n'umwana w'umuntu wocu usenga gute Bibiliya iravuga ngo mu Baroma 8:26 tugeze ku murongo wa 28 ndasoma mu izina rya Yesu Bibiliya iravuga ngo niko na mpwemu adufasha mu ntege nke zacu inde mpwemu w'Imana utamufise none ndaje gufasha niko na mpwemu adufasha mu ntege nke zacu kuko tutazi uko dukwiye gusenga nta muntu numwe azokwena ngo atsingina kwiye gusenga umaze kuba kufise kwizera wizeye ko Imana iri nko twabisomye mu Baroma 10 ukaba wamaze kuba witandukanye n'icyaha rero ucuhamagara mpwemu w'Imana we muri wewe kuko ari wazi ngene ukwiye gusenga Bibiliya iravuga ngo Abaroma 8:26 niko na mpwemu adufasha mu ntege nke zacu kuko tutazi ko dukwiye gusenga ariko mpwemu ubwiwe adusengera aniha iminiho itavugwa mpwemu w'Imana niwe adusengera umurongo uri kiravuga ngo ariko isesa imitima irazi ivyo mpwemu yiyumvira kuko uko Imana igomba ariko mpwemu asengera abera nibaza uri kurantahura
iyo umaze kuba wakoze izo etape zo hejuru twavuze ufise ukwizera no kuvuga kwizera wumvise ijambo ry'Imana risigwa ngo twazomye mu Baroma 10 kuva ku murongo wa 13 ngo bazokwizera gute batumva bazomwumva gute atawababwiye ivyiwe. Sasa we wamaze kumwumva, wamaze kumwizera, wamaze gutandukana n'icaha, rero igisigaye ugomba kuba ufise mpwemu w'Imana. Wamaze kuronka mpwemu yera rero ni waca kurongora ingene ukwiye gusenga, ni waca kurongora mu masengesho kuko ari wazi ubugombe bw'Imana. Rero uri muri kuranyumviriza muntu w'Imana, rondera gufita ibintu bitatu. Waramaze kumva ijambo ry'Imana risigurwa, wakire Yesu nk'umukiza. Umaze kwakira Yesu nk'umukiza, umwizere ko ashoboye byose. Uribuka igihe intumwa zaca kubwira Aburahamu yuko umugore wiwe Sara azofita umwana, yaramaze kurengera menopause. Sara ngo yaratwenze. Ijwi ry'Imana cyaramubaza ngo Sara kwere kutwenga, mbega hari jambo, hari ikintu na kimwe Imana idashoboye? Mbega ni igiki cyonanira Imana? Sara aravuga ngo yasi natwenze, mugabo mpwemu w'Imana ntabesha yari yamaze kumuna ko yatwenze. Iri bashamaza ati mbega is there anything impossible before God? Hari ikintu na kimwe mbega kidashoboka imbere y'Imana? Je, kuna jambo Mungu asiloliweza? Nyimbo uri kuranyumviriza wibaza ico kibazo, nta jambo na rimwe, nta kintu na kimwe kiriho Imana idashoboye. Wizere ko Imana ishoboye. Umaze kwizera ko Imana ishoboye, uhamagare mpwemu yera mu bugingo bwawe. Mpwemu w'Imana mu kumuronka nzoza kubikwigisha navyo. Mpwemu w'Imana urashobora kumuronka mu gusenga no kwisonzesha. Urashobora kuronka umubatizo wa mpwemu yera. Mpwemu w'Imana urashobora kumuronka mu kurambika kw'ibiganza n'abakozi b'Imana. Ariko kandi n'isi abakozi b'Imana bose bafise mpwemu yera. Icyo cyumve neza. Abakozi b'Imana si bose bafise mpwemu yera. Hariho abageze kuba bafise mpwemu yera baragenda barivanga mpwemu w'Imana bavako. Rero ugomba kunagwa kw'ibiganza n'umuntu wizeye yuko afise mpwemu, arongwa na mpwemu, akagusengera gufita mpwemu yera. Iyindi nakubwira urashobora kuronka mpwemu w'Imana mu gusenga no kwisonzesha. Hari abantu mu biharira ugenda urababigisha igihe bari biyugaranye barindiriye ko mpwemu w'Imana yururuka ku munsi wa Pentecote. Bari ko biyugaraniye ahantu basenga, iyi mpwemu w'Imana ciraburukira. No kuvuga mpwemu w'Imana ashobora kuza ko iyo uri kurasenga wongeye wisondesheje mu cuma c'amasengesho. Nibaza kwa untahura ubwo tuza kubwira amajambo y'Imana, ntituza kuba tutatona, tuba tukubwira ibintu tuzi kandi tuzi ko Imana ikora, tugushingira intahe ivyo twumvise kandi twiboneye. Ibi twabishingira intahe tukabibonesha n'amaso yacu. Ibindi vyanditse mu gitabo c'Imana, kandi igitabo c'Imana kikaba cyose kivuga ukuri, amasezerano yayo ari yego na amina. Rero umaze kuba ugeze kwizo etape ufise mpwemu w'Imana, ni wazo kurongora ingene usenga. Umaze kugurika umunwa wawe ngo usenge, mpwemu w'Imana azoca kushira mu majambo ya ku munwa wawe ahwanye n'ubugombe bw'Imana. Mu gihe udafise mpwemu w'Imana uzokwa musenga amasengesha kubita uruhome agaruka, kubera nta usenga ibinyuranye n'ubugombe bw'Imana, cyangwa usenga usaba ibintu ngo vyonone mu biguhimbara. Ngo ufise mpwemu w'Imana, Imana iguhaye umuduga uzokoresha mu cubero c'Imana. Imana iguha amafaranga uzoyakoresha mu cubero c'Imana. Imana ikizoguha cyose. Imana iguhaye ubutegetsi uzobukoresha mu cubero c'Imana. Zobukurenganya abatishoboye, uzobakurenganya imfuzo n'abapfakazi. Aho Imana izogushira hose ufise mpwemu wayo, uzoyihesha icyubahiro. Hariho rero n'indi etape ya nyuma ngomba kukubwira. Hariho igihe bikenerwa ko umuntu asengerwa. Ico nico kintu nza kurangirizako. Mubwire ni ryari bikenewe yuko usengerwa. Hari igihe ushobora kuba wageze ku rugero vraiment wumva utoshobora kwisengera, wacize intege, nimba ni ingwara zagukubise, nimba n'abantu baguciye intege, nimba nibigaragaza baciyemwo. Hariho etape ya nyuma ishobora gukenera kusengerwa. Izo etape nakubwira nizo kwisengera, amasengesho yawe kugira ngo yishurwe, kuba ufise kwizera gukwiye, kuba witandukanije n'icyaha, no kuba ufise mpwemu w'Imana. Aho urashobora kwisengera amasengesho yakishurwa. Ariko kandi urashobora kuba ufise ivyo mugabo ukaba ufise intege nke canke wananiwe, urashobora kwisengera ugakenera gusengerwa. Reka ndagusomere Bibiliya muri Yakobo 5:14 mu cyo bavuga. Muri mwebwe nyimba hari umugwayi, urumva iyo ugwaye birakira gusengerwa, natume kwa bashinga ntahe bishengero baze kumusengera. Iyo umaze kubona ugwaye utagira ingufu, urashobora gutora telefone yanjye ngako kuri ekra ukantelefona nkagusengera. Urashobora kuja ku mupasiteri wawe ku rusengero akagusengera.
urashobora kuhamagara abashingana b'ishengero bakagusengera iyo ugwaye. Bibiri ivyiravyemerera nta cyakirimwo. Biri avuga ngo muri mwebwe nimba hari ugwaye atumeka abashingana b'ishengero baze bamusengere. Hari n'ikindi kintu abashingana b'ishengero bagomba gukora, bamusige amavuta ya Elayo mu izina ry'umwami wacu. Bamusige amavuta. Aya mavuta bagusiga baje gusengera asama mesa. Aya mavuta bagusiga baje gusengera asama vaseline. Aya mavuta bagusiga baje gusengera asama koto. Na mavuta ya Elayo. Mavuta ya Elayo ni yaba Biblia yemeza yuko bagomba gusiga abagwayi, bagomba gusiga abantu. Mavuta ya Elayo nanye ndayafise. Mwi Misiri kiraza nzoshira itangazo ngaha kuri YouTube. Hariho abantu mugarijwe n'ibibazo, hariho abantu mukeneye ko mutera imbere mu byo mukora, hariho abantu mukeneye kugira ingo zanyu, hariho abantu mufise ingwara zidakira. Muri Misiri mukuza nzoshiraho itangazo ngaha kuri YouTube no ku yandi marezo sociale hose, menyesha abantu bipfuza kuza kugira ngo ndabasiga amavuta ya Elayo aho bazoze. Nzoba ndi Bujumbura ariko nzobamenyesha aho nzobandi. Kubera iki? Bibiri dusaba yuko nyimba hari umuntu afise ibintu bimuzengereje, ibintu bimuremereye, agomba guhamagara abashingana b'ishengero bakamusengera, bakamusiga amavuta ya Elayo. Ayo niyo mavuta Imana yemera ko tushobora gusiga abagwaye. Si kubanyuzira kwa amazi canke kubanywesha amazi canke kubaha ivunumva ngo abandi bantu baho mucanga. Hari abandi ngo bagira ibiki nibiki, bakozi b'Imana, Imana bababarire cyane, Imana bafashe. Reka tuze dukora uko Bibiri bivuga, ariko Bibiri yatubwira yuko dukwiye koja amavuta ya Elayo gusiga abagwayi. Hariho n'ibindi bintu byinshi Imana abakozi b'Imana bakoresheje. Murazi ko Petero yashobora kurengana igitutu shiwe kigakiza abantu. Murazi yuko bagenda bakamukoza ko n'igitambara bagitanye kigakiza abagwayi. Rero hariho aje twita medium nyinshi zakoze muri Bibiliya gukiza abantu no gukora ibitangaza. Ariko kandi ku bagwayi Bibiliya ngaha kuri umuntu rusomye no kubasiga amavuta ya Elayo. Nkuko ndabikubwiye, uzogume wumviriza kuri YouTube, uzogume nkurikirana, ufise nomero yawe uzozora telefone, uzozorambaza. Nzoba afise ayo mavuta ya Elayo, nzoba ndi Bujumbura na mavuta azoba asengeye, kandi nzoshobora gusiga abantu amavuta kugira ngo bave mu bintu bibaboshe, bave mu ngorane barimwo, abadandaza bashobore kunguka, abagira gute, kandi Imana izokwiyerekana. Abagwaye amadayimoni atandukanye azobavamo mu izina rya Yesu Kristo. Kuko Imana yaravuze ngo nimwonyizera usaba ico mugomba cyose mu izina ryanjye nzogikora. Turi kumwe dufatanije tukirukana amadayimoni, tugasenga amasengesho yo kwizera n'inkomezi, nta kizobuza Imana itakumva kandi Imana ikakubohora. Rero iyi ni etape yo gusengerwa. Umurongo wa 15 ngaho muri Yakobo 5, umurongo wa 15 turavuga ngo kandi gusenga gufatanye no kwizera kuzokiza umugwayi. Umwami azomuvyura kandi asanzwe yarakoze ibyaha azobiharirwa. Mu gihe rero ugiye gukorwa amasengesho n'abacanga mabishengero wabungere n'abaki, twabonye bagusiga amavuta ya Elayo nibiki, amasengesho afataje no kwizera bagukorera kwa kwizera kwa turavuga ngaho haruguru azogukiza umugwayi. Kandi hariho n'abandi bantu batazi yuko ngo ushobora guhabarirwa ibyaha biciye mu masengesho. Ubuho uravyiyumviye yuko nubwo uzoba wari warakoze ibyaha uzobibabarirwa. Iyo ugiye gusengerwa n'umuntu yasizwe amavuta, umukozi w'Imana, Imana yahamagaye, hariho gukira ingwara kubera gusengera amasengesho yo kwizera, hariho kandi no kwabarirwa ibyaha. Ugende wikengera ngo jewe narivye mu ndwi heze naragize iki, ko amaze gutahura ko ari ikintu kibi ukaba wagihevye, ugende wizeye ko Imana ishobora kugukiza no kugukorera. Ushobora kubabarirwa ivyo byaha kandi ugakira n'ingwara. Ariko kandi ngomba kubwira ikintu cyanyuma gituma abantu benshi batishurwa amasengesho. Usomye Matayo 10:8, abantu benshi haba ngahi Bujumbura, za Kamenge, Gitega n'ahandi turakora amakosa mu rugendo rujya mu ijuru. Kirazira ikaziririzwa yuko ugiye gusengerwa ahantu hariho hose utanga amafaranga. Cyangwa ugende ujanye inkoko, cyangwa ugende ujanye ibigori iguniya, umufuko wuzuye ibigori ngo kugira ngo bagusengere. Bibiri ivuga iki muri Matayo 10:8? Mukize abagwaye, muzure abapfuye, mukize abanyamibembe, musenda abadayimoni, mubihere ubusa, mubitangire ubusa.
umukozi w'Imana wese uri kuranyumviriza, nimba mu gusengera abantu usaba amafaranga uri kugenda kinyume na Bibiliya. Abantu bose b'Imana bagomba gusengerwa ku buntu. Igihe ugejeje nzo afise amavuta ya elayo nzi kurasengera abantu, nta kiguzi na kimwe uzoriha. Wewe uzirihira itike yawe nyimbuva kumutakura nyimbuva ushike ahantu tuzoba turi, ahantu zoba ndisengera abantu. Nta kintu na kimwe wemerewe gutanga kugira ngo urihe kugira ngo gusengere. Gusengera abantu bigomba kuba ku buntu. Urambwira uti none umuntu yoshima gute yakize? Umaze gukira uzoge uja gusima ku rusengero rwawe, canke nimba uri umunyashingiro wiwanje uza ku rushengero rwanje ku madhabahu ku karitari, niho uza gutanga ishikanwa ryo gushima. Niho bita ngo niriya miriro by'abeto bita ngo thanksgiving offering, nishikanwa ryo gushima. Niho uza kuritanga wamaze gukira. Mugabo kugusengera ni ku buntu, ntuge ujanye 5,000 abakozi Imana zavuga ngo shira 5 ngaho kumeza ngo amangusengere, ngugeno nzana igitenge ngo Imana imbwiye ngo nzanira igitenge hama ngusengere ngukire. Uyo muntu akora ivyo binari kinyume na Bibiliya, kandi iyo nawe uri kurabikora uko uratangara cyane n'inzo ngwara ntizikira, mbere ahubwo zongera ko n'ubukene n'ibindi mikoshi, kuko umwami uko mukora kinyume na Bibiliya. Ndasubira ndagusomera ko niho mpereza. Bibiliya ivuga ngo Matayo 10:8, Matthew 10:8, mukize abagwaye, muzura abapfuye. Nubwo wari umuntu yapfuye ugomba kuzura ni kubuntu. Turekerera ingwara. Mukize abanyamibembe, nimba ni mibembe ni kubuntu. Musenda abadayimoni, abadayimoni kubasenda bado ni kubuntu. Mubiherewe ubusa. Umuntu wese abikora yabiherewe ubusa, nawe agomba kubitangira ubusa. Yesu arabananye nababwira ngo ntimutekere inzahabu muri ko murakoze kokwa canke ifeza canke amahera mu mifuko yanyu. Nukuvuga abantu badafise amafaranga, tuvuze ducyasengerwa abantu bafise amafaranga, abakene bazosengerwa gute? Tuvuze duti umuntu agomba kumugururwa no ufise amafaranga ashira mu ibahasha, kijya kimuga kitagira amafaranga kizokizwa nande? Ninda zogisengera kibohoze. Ujya mupfaka tutagira igitenge akuzanira we mukozi w'Imana nguje kwambika umufasha wawe, azokizwa nande? Azosengerwa nande? Abakozi b'Imana twisubireko, abanyashingiro twisubireko, dukora ibintu mu rutonde kugira ngo Imana iduhezagire. Nico gituma naje kubabwira umunsi amasengesho Imana yishura nayahe. Nimbuza gusengera ujanye amashikanwa ngo banze kumuhibasha ngo paseri ngo amagusengera ngo ari Imana yishura, ntishobora kuzishura kuko wagiye kinyume na mandiko, wagiye contraire ivyanditswe. Gusengerwa n'ubwo umukozi w'Imana bafise ingabire zo kurugero rwo hejuru, avuzura n'abapfuye. Tureke gukiza ingwara gusa no gusenda abadayimoni, azura n'abapfuye, abigomba kwikora ku buntu. Nimba wewe wakorewe ivyo bintu ugomba gushimira Imana, ugenda kuri karotari ku rusengero kwa madhabahu, ushimira Imana yagukijije, ushimira Imana yaguhaye umugabo, ushimira Imana yaguhugururiye ibidandazwa, ushimira Imana yakugururiye imipaka, niho ugenda ujanye ishikanwa ryo gushima. Ariko sugupatana nko kwa muganga, dogiteri ugenda akakwandikira ngo iyi ngwara ufise kugira ngo ndakupime, consultation n'ibihumbi 50. Amasengesho nta consultation yo kuriha, nta kiguzi. Amasengesho ni ku buntu, kandi ni wabikora ivyo byose ndakubwiye uzobonekana n'Imana mu bugingo bwawe. Yari passer CHARITE mwari muri kumwe. Imana ibandanye bazigama, Imana ibagirira neza. Ugomba kuntelefona, nomero zanje ziriho ngaho onye kuri eka. Ari amasengesho ugomba kudusengera hamwe, inomero ziri ngaho. Hari benshi nagiye nsengera bari bafise impwemu zitandukanye, kandi Imana yagiye ibagirira neza. Hari abantu telefonye bambwira ko bafise impwemu za masturbation, bafise guhomba mu byo bakora, kandi benshi bagiye bantelefona bambwira yuko Imana yamaze kubakiza no kubagirira neza. Nawe ikibazo ufise, nyimba wizeye yuko Imana ishoboye, wewe ntelefona. Nimba ufise ukwizera mu mutima wawe wumva neza wanyumvirije neza, uravuga uti kweli hari ikintu ntarinzi, none reka mvuga n'umukozi w'Imana kugira ngo asengere. Inomero za WhatsApp ziri ngaho, ushobora kunyandikira message, ushobora kunyandikira kuri Facebook. Kuri Facebook niho nitwa Pastor CHARITE. Ushobora kunyandikira ngaho muri commentaire canke ukaja inbox kugira ngo nshobore kugusengera, kandi Imana izishura. Uzogaruka ufise intahe, kuko
twebwe turi abambasaderi b'Imana ngaha ku isi, kandi ico tuvuze nico tubohoje ngaha ku isi kirabohokwa mu izina rya Yesu. Imana iguhezagire, ibandanye kuzigama n'umuryango wawe, ibandanye kugirira neza, ubuntu amahoro y'Imana bibe kumwe nawe, ubu nibe bitazoshira. Amen. Shalom, shalom. Divine Revelation TV. Pastor CHARITE.